mwari muzi igituma Amerika itigera itsindwa mu ntambara? Mwari muzi igituma Amerika iguma ikomeye? Mwari muzi ubukomezi bwa Amerika aho buri? Murazi igituma Amerika iguma ari puissance mondiale? Nukuvuga ngo igihugu gifise ubukomezi gusumvya ibindi bihugu vyose. Nagomba twibukanye insiguro y'izi nyenyeri ziri kw'idarapo rya Amerika. Izi nyenyeri ni inyenyeri 50, bisigura amareta 50 agize leta zunze ubumwe za Amerika. Hari ibintu vyinshi bituma Amerika iba igihugu gikomeye, mugabo kimwe gihambaye muri vyo nuko Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika igizwe n'amaleta 50. Mwumva nk'akantu, amaleta 50 yashize inguvu hamwe. Nico gituma bavuga mu gifaransa ngo l'union fait la force. Nukuvuga ngo ayo maleta 50 afise inguvu zikomeye cyane. Ico nagomba kuvuga ni giki? Iyo abantu bagiye hamwe, iyo abantu bahuje umutima n'inama, bakagira ijwi rimwe, bakagira inguvu zimwe, nukuvuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kubanesha, nta kintu na kimwe gishobora kubatsinda. Baba bafise inguvu nyinshi, nukuvuga ngo baba bafise inguvu ziteye ubwoba. Twebwe abarundi igituma tugifise ibi bibazo nuko vyatunaniye kuja hamwe. Abantu nabo baja hamwe iyo bahujwe n'ukuri. Ingorane umwe yigira muri ibi, umwe afise ukuri kwiwe hariya nta kuri duhurije ko dufise. Umunsi twahurije ku kuri kumwe, kuko je nizera yuko imisi yose ukuri ari kumwe. Umunsi twahurije ku kuri kumwe, abarundi tukavuga duti uku n'ukuri, twese tukaguhurizako, ibibazo vy'Uburundi bizokoroha gukemuka. Reka rero natwe abarundi dushire hamwe izo nguvu. Jewe ndabahaye ukuri, uko kuri ni mu gukontorore, mu gusuzume. Nimwasanga atari ukuri, nimwasanga ari kinyoma, nta ngorane, murabivuga muri commentaire. Nimwasanga ari ukuri, twifatanye dushire izo nguvu hamwe, dushigikira uko kuri. Murabe yuko igihugu c'u Burundi kidakira, murabe yuko tutinjira mu gihugu c'isezerano. Erega birasaba igise, biradusaba inguvu, bidusaba ikimazi. Ibi vyose tugomba gushikako birashoboka cane twifashishije internet. Ntibisaba yuko uri Ngozi, uri Gitega, uri mu Cunamwe hari Makamba, uri muri Zambia, uri muri Amerika. Ntibisaba yuko umwe ava ahari ngo aje ngo duhure, ngo tugire urunani, ngo tuje hamwe. Oya, ubu biroroshe cyane, turashobora gukoresha internet, turashobora gukoresha ubuhinga bugezweho. Nimba ivyo ndiko ndavuga muri ko muravyumva, n'ibindi turashobora kubikora. Wewe wibereye iyo, nanje nibereye iyondi, mugabo duhuje umutima n'inama, vyose birashoboka. Na Bibiliya niko ivuga ngo niyo mwahuza umutima n'inama, voilà, ushobora gukora ibikomeye. Ngubu buhinga nifuza ko dukoresha, nifuza yuko dukoresha chaîne ya WhatsApp, WhatsApp channel. Nukuvuga ngo muri chaîne ya WhatsApp iciza cayo ntawubona umuntu ariyo, ntawubona mugenzi we. Ikintu tubona gusa, tubona igitigiri, igitigiri c'abari muri chaîne ya WhatsApp. Naho hoja mwonde nta ushobora kubona abariyo. Na wewe naho uburongo iyo WhatsApp ntushobora kubona abarimo, ntibishoboka. Wowe ico ubona gusa ubona igitigiri. Rero twifuza kurabira hamwe igitigiri c'abashigikira ukuri. Iyi chaîne tuza kuyihera kuri 0, no kuvuga ngo chaîne itarimwe abantu bazogende barajamwe buke buke, mu gihe
kanaka dushinze mu gihe c'amezi abiri tugomba turabe abantu bashobora gushigikira ukuri. Abarundi ni umuriyoni n'ibihumbi amajana munani nibo bakoresha imbuga ngurukana bumenyi, nibo bakoresha WhatsApp. Tugomba turabe mu bantu umuriyoni n'amajana munani turabe abantu vy'ukuri bashigikiye ukuri. Ubu hageze yaho umuntu afata uruhande ariko apana ibintu vyo kuvuga ngo jewe ntaho negamiye. No kuvuga ngo hageze yaho uja ku ruhande rw'ukuri canke ku ruhande rw'abagangesteri, bamwe badakomakomwa n'ubutungane, bamwe n'umukuru w'igihugu adakomakoma. Vyoba vyiza rero ugiye mw'izo mpande zibiri, uruhande rw'ukuri canke mu ruhande rw'abagangesteri, apana kuja hagati na hagati ngo jewe ntaco nobivugako. Abo bantu bavuga ngo ntaco nobivugako nibo bantu bishe ibintu, nibo bantu bononye igihugu. Ntube muri abo bantu, ndakwinginze ntube muri abo bantu, ja ku ruhande rumwe. Kuko naho utoja ku ruhande rw'ukuri canke ngo uje ku ruhande rw'abagangesteri, uzoba uriko urashigikira inkozi z'ikibi. Na poropo na pati yavuze ikintu cyahindura ubuzima bw'iwanje. Isi uyu munsi nimba ibabaye kubera ububi bw'abantu babi, ibabaye kubera agacerere k'abantu beza. Bwira umuntu rero ndi wowe uti ngo va mu gacerere. Ibizanye n'uburongozi no kuva mu gacerere ugakora icyo utegerezwa gukora mu gihe cyawe. Voilà, iki turiko turabasaba ni ikintu coroshe cyane. Uwo kubwira ngo aguha amahera winjire muri chaîne ya WhatsApp kanaka, vyonyaruka yuko winjirayo. Natwe turiko tukubwira duti wowe ukabona ibi bintu 200 tuvuze, izi point 200 tuvuze tuzihurijeko, nawe ariko ubibona, nawe ariko ubitahura, nawe uko kuri ukubona kuri muri wewe uvuga uti nukuri uku kuri kokiza igihugu, ca uza wironderere link ufyonde kuri iyo link, hanyuma ugire follow. Linki tuza kuyishira muri commentaire. Muri commentaire niho uza kubona linki. Aka nizere ko gatahuritse. Bivana na telefone ufise canke ugire suivre. Nimba ibi iwoba ukoze, wowe ushizemwo ya ferabeto yawe kugira ngo twubake ca kiraro, aho ivyo vyokubera umuzigo uhambaye. Igihugu c'Uburundi kiroroshe cane gukira, mugabo abarundi turatinya ukuri, turanka gushigikira ukuri. Raba kuri chaîne ya WhatsApp harashobora kujamwo abantu barenga imiliyoni 100. None twebwe abarundi turi miliyoni zingahe? Miliyoni 13. Kandi abo bose ntibafise WhatsApp. Harimwo abana, harimwo abatama badafise WhatsApp. Abafise WhatsApp nababwiye yuko ari abantu umuriyoni n'ibihumbi amajana munani. Reka basi kuri iyi chaîne ya WhatsApp tufume tubona abantu ibihumbi 100 bashigikiye ukuri, tufume turonka abantu ibihumbi amajana 200 bashigikiye ukuri. Aho nta muntu numwe azopfa kubonye wewe uri deje kanaka, ngo uri umushikiranganje kanaka, ngo uri umushinga amateka, ngo uri umusoda canke ngo uri umupolisi. Nta muntu numwe azobona nimero yawe, nta muntu numwe azobona izina ryawe. Voilà, ariko tubona igitigiri c'abantu bashigikiye ukuri, abantu bagomba, abantu bipfuza, abantu barota yuko Uburundi bwokira, Uburundi bwova mu gihe burimo. Ubu murabona yuko dukoresha ubuhinga bwa none. Kuronka umukuru w'igihugu n'ibintu vyoroshe, ntibisaba kwandika ibi na biriya. Ubu bishoboka kuri WhatsApp. Tuvuze duti bantu b'Imana, abarundi ibihumbi amajana 5 bashigikiye ukuri. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, abarundi ibihumbi amajana 5 bifuza yuko habaho ibiganiro. Ngaba kuri chaîne ya WhatsApp ihitigiri urakibona nikibesha. Aba n'abarundi bifuza yuko habaho ibiganiro, izindyane, izingorane zigahera mu gihugu, maze tukajabuka Yorodani, tukajabukira mu gihugu c'isezerano. Umukuru w'igihugu bagabo tuhabwe tumusindira,
hari ivyo turakora ngo tubimwereke hanyuma ngo areke kwemeza yuko habaho ibiganiro. Iyumvire namwe nk'abarundi 500,000 bahurije kuri kumwe, hanyuma tugaca twandikira umukuru w'igihugu kuri WhatsApp dutinya kubaho umukuru w'igihugu, abarundi bipfuza yuko habaho ibiganiro, igitigiri c'abarundi bavyifuza ngiki, tugaca tubagirira screenshot duti ngibi twarabihaye umukuru w'igihugu. Muribaza yuko umukuru w'igihugu atobisoma? Muribaza yuko atogira reaction? Muribaza yuko ataco yobivugako? Tumwandikiye muri kwa kwicisha bugufi, tumwubaha nk'umurongozi w'igihugu, tukamubwira duti raba ibintu bimeze uku nuku nuku nuku. Nyene icubahiro, igitigiri c'abantu bashigikiye ukuri niki. Duti nyene icubahiro umukuru w'igihugu, uko kuri nako abo bantu bahagazeko nuko kuri muri kino ciwe. Tukamusatura linki. Umukuru w'igihugu atagize reaction, ataca kivuzeko, yoba yakoze igiharuro nabi. Nibwira yuko ari ikiganiro cyo gukiza Burundi, bumve ingene bwo guterera iryo terambere, ayo mahoro, iyo neza ukeneye kugira ngo nawe mu makungu ushobore guseruka uberewe kandi ukomeye. Icyo nicyo rero nobwira umukuru w'igihugu cacu, kandi ndazi yuko atovyanga abona yuko ariho uguhirwa ku Burundi kwa nyako. Yihoreye akiyumya, twaba tubonye yuko babagangesteri ari we yabakomeje, ari we bashigikiye, ari we batera impigi, kuko niyo bayipfuza na gatoya ko ivyo vy'ubugangesteri bihera. Igihe duherukana yarambwiye ko afise abantu 100 bamugoye muri gestion. Mubwiye abo bantu baduhe tubashishura. Aho rero muri bwa bumwe twosha tuvuga duti nta kundi ko umukuru w'igihugu yaze kumviriza abarundi bangana kuko abarundi b'incabwenge. Duti rero aho ibintu birakomeye, hageze ko twisonzesha. Iyumvire namwe abarundi 500,000 tugize kampanye tukisonzesha, ivyo bintu vy'ubugangesteri vyomara umwanya ungana gute? Akaravyo ibi ubitahura mu gihe wumvirije vya vyigwa nagenda ndabaha. Aha utahura inguvu zo kwisonzesha icarico. Mu gusozera wampaye inka, ega ndabasukemwo iyi story iri mu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'abami ba mbere igice c'12 uhere ku murongo wa mbere ugomba ushitse ku murongo w'15. Reka ndayivuge ncagagura muraza kuyisomera. Umwami Rehobowamu se wiwe Salomo amaze